Abakunzi ba Pan African Fighters TV muriko muradukurikirana muri mu mihingo itandukanye y'isi ndetse n'abari mu Burundi turabaha ikaze mu makuru tugiye kubashikiriza avugwa hirya no hino kw'isi. Duhereye mu Burundi, Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye asaba abarundi bizegwa mu mabanga atandukanye kuba abizigirwa mu bisata bitandukanye bazezwa. Ivyo abivuga yisunze ko ngo mwigenzura yakoze yasanze abarundi benshi bagaragaza ubwizigirwa mu gihe batarizegwa mu mabanga, ariko ngo iyo bamaze kugenwa mu mabanga atandukanye ngo barahindagurika akababura iyo yababonye. Mu mvugo yiwe agereranya ubwizigirwa bw'abarundi na manque d'opportunité, ngo baba abizigirwa mu gihe gusa batararonka ako karyo ko kugaragaza isura nyayo yabo. Mu makuru kandi avugwa mu Burundi, ejo hahise niho hibukwa imyaka 62 iheze inshungu yo kwikukira ku Burundi Prince Louis Rwagasore igandaguwe. Hari ku igenekerezo rya 13 kwezi kw'icumi mu 1962. Mu majambo rero yasize avuzwe n'umuhisi togaruka ku ijambo yavuze ngo nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa. Iryo jambo rero ryabaye ishimikiro muri kino gihe c'ubutegetsi bwa nyakubahwa General Major Evariste Ndayishimiye, aho amenyesha ko abanyonyora ubutunzi bw'igihugu ngo batazigera na rimwe bihanganirwa muri kino gihe ari mu rugamba rwo guhasha bakaboko n'abasesagura itunga ry'igihugu. Muyavugwa muri Israeli, mu gihe ku munsi wa gatandatu w'indwi ishize ariho hatangura intambara hagati ya Israeli n'umuhari wa Hamas, umwasi w'ibihe byose w'ico gihugu. Kugeza rero uwo munsi intambara ikomeje kwaguka no gufata iyindi sura isi itari yiteze, nkuko tubikesha umumenyesha makuru Paul Khalif akorera i Beirut muri Libani. Ejo kwigenekerezo rya 13 ukwezi kw'icumi, Israeli yagavye ibitero ku butaka bwa Libani mu gice c'amaja epfo mu gice ca Arma El Shaba. Ico gitero kikaba caguyemo umumenyesha makuru wa Reuters hamwe n'abamenyesha makuru bane bagikomerekeyemo, bakaba bagizwe n'abanyemesha makuru babiri ba AFP n'abandi babiri ba Al Jazeera. Abo bose bakaba bari basanzwe bari mu bikorwa vyabo aho bakorera muri ico gice co muri Libani yepfo. Israeli yoyo ivuga ko ico gitero cakozwe mu buryo bwo kwihora kubera ko nabo bari bavyuse bategwa n'abantu bataramenyekana baturutse muri Libani bagerageza kwinjira muri Israeli gutanga ubufasha ku muhari wa Hamas. Muri ubwo rukurikirane nyene bwo kwihorana, umuhari wa Hezbollah usanzwe ukongera ukarongora igihugu ca Libani umenyesha ko waciye wataka ibirindiro bine vy'ingabo za Israeli, ivyononekaye bikaba bitaramenyekana. Umenyesha makuru kandi umenyesha kandi ko ubu witeguye ku buryo buhagije gushigikira umuhari wa Hamasi mu rugamba urimo bwo guhasha abamenja b'abanya Israeli. Ayo makuru nyene aturuka muri Israeli abandanya amenyesha ko mu gitondo cyo kuri uwa gatandatu umwe mu bayobozi b'umuhari wa Hamasi yari ajejwe ibitero vyo mu kirere, Bwana Muladi Abu Muladi, yoba yahitanywe n'ibitero vyo ku butaka vy'igisirikare ca Israeli, nubwo ari amakuru ataremezwa n'umuhari wa Hamasi. Umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Israeli Benjamin Netanyahu amenyesha ko ubukazi bw'ibitero vya Israeli ubu ariho bugitangura, ngo bagiye gutanga icigwa kuri Hamasi kugeza umugwanyi wayo wa nyuma yishwe. Ibiharuro tugeze ko ubu vyemeza ko n'imiburiburi abantu 1,300 ku ruhande rwa Israeli hamwe na n'1,900 ku ruhande rwa Palestina aribo bamaze kugwa muri iyo ntambara, kandi ku mpande zose hakaba higanjemo abasivile. Ukraine, igihugu ca Ukraine kiravuga
kiravumagura leta ya Amerika, kiyagiriza kuyihemukira no kuyitana urugamba. Ukraine ivuga ko itumva ukuntu inguvu zose bozishira ku ntambara nshasha yaduse muri Isiraheli, kandi n'urugamba rwa mbere batararutsinda bagaca baruta. Ivyo biruko mu gihe Amerika yoyo yemeza ko naho Ukraine ikomeje gukoresha nabi no gusesagura ibigwanisho ihabwa, ko izokomeza kuyifasha kuko ngo irafise ubushobozi buhagije bwo gufasha gutsinda muri izo ntambara zose zigwanirwa muri Ukraine na Isiraheli. Ariko uko siko abanyaburayi bafatanya na Amerika bobo babibona, kubera ko batumva ukuntu Ukraine yananiwe no gutera intambwe nimwe mu bitero byo kwigaranzura Uburusiya, kandi ngo bari bayihaye ubushobozi bwose bukenewe ngo yerekane ubudasa ku rugamba. Bayagiriza kandi kugurisha ibigwanisho yahawe, ikabigurisha n'imigwi imwe y'inkozi z'ikibi y'abacuruzi b'ibiyovyabwenge, yongera ikagaruka guhungabanya umutekano w'ibihugu bimwe bimwe nka Polonye, Hongria, Finland n'ibindi. Tukiri muri Ukraine nyene, uburongozi bwa Ukraine bubicishije kucegera c'umukuru w'igihugu Oleksiy Kuleba buratanga integuza ku basirikare n'abanyagihugu ko iyindi misi mibi yegereje. Imisi mibi ivugwa ngaha ni misi y'ubukonje bagiye gusubira kwinjiramo, bakaba bayiboneyemo amahano mu mwaka uheze, aho Uburusiya bwaba bubasuka ko amabombe y'urutavanako inyuma yo kubakatira amatara na gaze. Abatari bake bakaba barahitanywe n'ivyo bitero. Ivyo abo ku ruhande rw'uburengerazuba bagirije Uburusiya nk'ivyaha ndengerabutungane bifise intumbero yo guhonya abanyagihugu b'abasivile b'abanya Ukraine, aho guhangana n'igisirikare. Muri ino ntambara nyene, Korea ya ruguru yatanze amakontinere menshi cyane yuzuye ibikoresho vya gisirikare nk'imfashanyo n'umusada kuri leta y'Uburusiya irongowe na Vladimir Putin mu rugamba irimwo muri Ukraine. Leta y'Uburusiya kandi yerekanye umusirikare wayo Amiral Sokolova ari muzima inyuma yuko Ukraine yigambye ko yamwiciye mu bitero vyayo. Ukuyandi makuru kandi bubicishije ku mushikiranganje iwabwo wa mbere, Ububirigi bwemereye Ukraine kuyiha indege za F-16 nkuko yazisavye ngo zoyifasha guhindura urugamba. Alexander Doclo yavuze ko izo ndege zizotangura gutangwa kuri Ukraine muri 2025. Yabandanije kandi avuga ko Perezida Volodymyr Zelensky atarekuriwe kwitoza mu matora akurikira nka perezida wa Ukraine mu gihe yoba atahejeje gutsinda intambara bahanganyemo n'Uburusiya. Perezida wa OTAN Stoltenberg yashimangiye ko OTAN izokomeza kugwa inyuma ya Ukraine kugeza urugamba rurangiye. Yabivuze igihe Zelensky yari yagiye gukoma amashi ku cicaro ca OTAN asaba yuko atotereranywa umunyamabanga wa OTAN mu majambo yiwe yagize ati votre combat et notre combat, votre sécurité et notre sécurité. Reka tubibuse kandi ko intambara y'Uburusiya na Ukraine imaze igihe kirenga umwaka w'urugamba, muco Uburusiya bwise igikorwa kidasanzwe ku butaka bwa Ukraine. Igikorwa Uburusiya bwahavuye busanga kitoroshe kuko bwisanze buriko buhangana na Amerika n'ibihugu vyose bigize ubumwe bwa Buraya. Ni intambara imaze kugwamwo abatari bake ku mpande zose, mbere bikaba bigaragara ko atari igiye guhera muri iki gihe ca vuba nk'uko biherutse gushimangirwa na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, bikanashimangirwa kandi na Maria Zakharova asanzwe avugira ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amakuru
makungu bw'Uburusiya burongowe na bwana Sergei Lavrov. Muyavugwa ngaha hakurya yacu muri Kongo, le mouvement du 23 mars M23, umugwi usanzwe ugwanya ubutegetsi bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ejo hahise wasohoye itangazo rihamagarira abagwanyi bawo baba abato n'abayobozi kumera amagabo bakitegurira gukinjura mu gihe cyose bibaye ngombwa. Igice ca Bunagana ikaba yoba ariyo nzira yizewe vy'imfata kibanza mu gihe cyo guhunga mu gihe boba basugerejwe. Ivyo babivuze gutyo mu gihe bagize imisi bacitse intege mu buryo bugaragara mu ntambara barimo n'igisirikare cishize hamwe ca karere ka Afrika y'ubuseruko, ndetse hamwe n'abajene bagwana ku bwitange butangaje bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bibumbiye hamwe mu ciswe Wazalendo. Twokwibutsa kandi ko muri 2013 nahone M23 yigeze kugwana iratsindwa mu buryo bukomeye, hama bagahava bahungira mu gihugu kibanyi c'u Rwanda ndetse no mu gihugu c'Ubuganda, aho babaye gushika bagarutse gutanguza urugamba rw'uwo muhari muri 2021. Amakuru avugwa muri Niger, abasirikare b'Abafaransa bakomeje gukura meza inyuma ya ambasaderi w'Ubufaransa muri Niger nkuko vyategetswe na prezida wa Niger bwana Chiani arongoye vy'imfata kibanza ico gihugu. Niger kandi irasaba ko abahagarariye Loni, ingabo za Loni niza Amerika bose bokinjura kuko Niger itegerezwa kuba iy'abanya Niger, hama biyubakire igihugu cabo batagendeye ku gisure c'ubukoloni busha. Abasirikare rero b'Abafaransa bava muri Niger bariko barabura iyo baja kuko bariko banka gusubira mu gihugu cabo c'Ubufaransa bakavirira akarere ka Sahel bari bamazemo igihe kinini bahagarariye ubusuma bw'Ubufaransa mu bihugu vy'akarere. Ayavugwa muri Burkina Faso. Muri Burkina Faso ku munsi w'ejo prezida w'ico gihugu yagiraniye amasezerano n'igihugu c'Uburusiya ku bufatanye mu vyo gukora ibigwanisho bikomakomeye bishingiye ku nguvu kirimbuzi. Prezida wa Burkina Faso Ibrahim Traoré amenyesha ko aribwo uburyo bwonyene basigaranye mu gihugu ciwe bukwiye kugira ngo bakore ijoro n'umurango kugira ngo bashimangire ubutavogerwa bw'igihugu cabo gikomeje guhura n'akigenzo k'ibihugu vy'Uburayi na Amerika. Amakuru n'ayandi twabateguriye tube turayagarukije ngaha, dukomeza kubaronderera ayandi makuru, dukomeza kubashikiriza mu bihe bikurikira. Murakoze, mwagize neza kudukurikirana kuri Pan African Fighters TV na Gahwane.